Give me chance to be a man. I never make you cry, I swear. Ururumuri mu mwijima, uri nyenyeri itazima. Yeah, ururumuri mu mwijima, uri nyenyeri itazima. Abantu bariko baratahura ko dufite ico tumariye igihugu kinini, nkavuza ibikopo vya nido nka battery, nkasubiramo indirimbo z'abandi. Uwishe yasahuye yaramenje sha niwe yaje mu mutwe kubera numva tushiwe umva umengo twohuza exactement nyene twaciye duhuza uko navyiyumvira mugabo ibintu vya management sindabikunda muri uno mwanya. Okay, nkuko bisanzwe ni Agaciro TV Burundi. Nkuko twabyiyemeje akazi ka misi yose ni kakandi nyene. Niko gerageza kurondera babandi bagize ico bamaze muri iki gihugu c'u Burundi. No munsi twashikiriye umustar atavyoroheje muri kino gihugu c'u Burundi. Abari ngamu gisagara ca Bujumbura murabimenyereye, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, turi kumwe na Berry Music. Berry amahoro. Sawa nawe urakomeye. Heje ndashima. Safi. Amakuru y'imisi. Ukuri ndashima. Berry muri iki gihugu c'u Burundi tuvuga ko nugwaruka rushasha ruje n'ibindi bintu tutari tumenyereye. Ni giki utahura muri uyu muziki ndundi nk'ugwaruka rushasha? Cyo nahura mbona ko muziki uri kurahinduka, abantu bariko baratahura ko dufite ico tumariye igihugu kinini. Yego cyo nahura hanini turiko turatera imbere buke buke mu muziki kuko aho twari ejo siho turi uno munsi. Urakoze cyane kuri ico kintu ariko uravuga ati aho twari turi ejo siho turi uno munsi. Barakumenyereza sana kuri Merana, kuri Angelina. Ariko abantu bariko bakurikirana Agaciro TV Burundi. Iyo bumvise Berry Music bumvende. Twidondore mu ncamake Berry Music n'umuntu amazina yiwe y'ukuri. Kubijanye na niveau d'étude, kubijanye n'amashuri ahasanzwe aba. Berry Music n'umuririmbyi w'umurundi. Yego barambujije kuvuga mu upcoming ku radio, bambwiye ngo nze ndavuga umuririmbyi w'umurundi gusa. Hama nkabamba mu Kanyosha, amazina aba yose abavyeyi bampaye ni Ndeme Bertrand. Yego kubijanye na niveau d'étude narayirije secondaire, asigaye ko ntangura université gusa. Wize ikihe gisata? Informatique et de télécommunication. Wayize kuri ihe shuri? Teletique. Ego ubu rero turashobora kuvuga ati abariko baragukurikirana bashobora kumenya ati Berry Music ni naka. Ni ryari wumvise muri wewe bidudubiza kufisa impano yo kuririmba? Shana uvuga ko nabivukanye kwera kuva nkiri mutoya nararirimba, nkavuza ibikopo vya nido nka battery, nkasubiramo indirimbo z'abandi. Urumva si ibintu byajuka nyine ni ibintu navukanye. Hama ninjiye mu muziki fresh muri 2013. Okay, 2013 niho wavuga ati je ninjire mu muziki neza na neza. Ariko uravuze ati narakunda gusubiramo indirimbo z'abandi bantu. Indirimbo wumva we yadudubizi wa uvuga ati ndayisubiyemwo numva kumengo uwo muntu namutoye yari yihe ndirimbo? Zari nyinshi. Cigiye nakunda gusubiramo za Mr Nice sinzi kumwibuka, za Kidumu, zabo Lolilo, abasosoke nibo bari baharawe icyo gihe. Sorry. Mugo za Kidumu nzo nakunda gusubiramo sana. Urakoze cyane. Abantu bahava bibaza ati Berry Music ariko atubwira ngo asubira mu indirimbo za Kidumu, hava bavuga ati sivyo, sinzi ko kwikora mu gahogo gatoyi nyine mu ndirimbo imwe ya Kidumu we wakunda uvuga ati je ndayishitse ko narumva ko mengo vraiment Kidumu ndamutora gose. Cha indirimbo yiwe ya kera avuga ngo uwishe yasahuye yaramenje. Kumengo uri kura bipa none. Oya. Ni nagombye juste bamenye ko ari iyo gusa nakunda gusubiramo. Okay, 2013 rero urinjiye mu muziki ndundi.
uratanga uyu muziki w'u Burundi ni igiki ca mbere cyagukanze mu muziki w'u Burundi umaze kwinjira mu nka Berry Music? Byari bigoye kubera ni rya mbere ninjiye muri studio, natangiye kwinjira mu home studio, donc adakwije ibyangombwa n'ibiki, donc sinayimenyereye ibintu by'imiziki, sinayimenyereye studio, je nari nzi kushika ukaririmba gusa, ariko nsanga biragoye cane kuko mba zari studio zitagira ama equipment n'ibiki, nafata ama chorus y'indirimbo z'abandi kuko nta buryo nari bwaronke bwo kureba indirimbo yanje n'ibiki. Abanyumva comme si je kuririmba nibo ba mama chorus yayo nkayafata, indirimbo nizazindi nyene udasubira kumva. Koze cyane 2013 uratanga uyu muziki w'u Burundi, urahuye n'ibintu bikomeye muri ayo ma studio mato. Ni ryari rero wavuze ati jewe rero ngira uburyo burabonetse, ngira nanje sohora indirimbo yiwanje ndi umwe atamuntu amfashije? Ico gihe nagenda ndahagarika kubera amashure n'ibiki. 2013 nasubiye muri studio 2014 gufata yo makorasi nyene. 2016 hama muri 2019 l'année passée niho nari mu mwaka wa nyuma ndacanga amahera ndashikana 80,000 ari umujama w'umurinzi nawe nyene yitwa Yves Melody wo muri Best Life Music, ndanamushimira kandi namushimiye, niwe twakunda kwicarana, donc akumva indirimbo zanje nanditse nibikiye, akambwira ko one day nanje nzoshikirwa kubera talent nawe mfise. Hama ndamubwira amahera mfise, ndamubwira ati ngomba gukorana na Kori, aramfasha aramundonderera, korera tubwira ati je nkorera 100,000, ko matarakwiye Yves Melody aranyongerereza, nsubire ndamushimire kandi, and then turakora Melana. Burya Melana yari maze umwaka mu telefone, so urumva yagira hura n'ibibazo byinshi, Kori yaciye aje muri Primusic ntiyayimixa attend, ari abantu benshi banyemereye ama video nibabishitsa gushikaho mitamo kwirekura kujya nyene audio. Urakoze cyane ukwatubwira ingene urugendo rwawe rwagiye ruragenda mu bijanye n'umuziki wa mbere wiwawe. Uragize nabushimira, ariko uravuza ni igiki cyatumye wewe nka Berry Music wiyumvira ko ukorana na Kori? Sha niwe yaje mu mutwe kubera numva tushiwe mvume ngo twohuza exactement nyene twaciye duhuza uko navyiyumvira. Urakoze cyane, urashitse kwa Kori, indirimbo urayikoze naho yarafise ubundi buzi yashiye ajamwo ntiyayimixa hata nkuko wabivuze. Ni umaze gushikayo Kori wabonye kwakiriye gute? Uraziye aba producer babageze ku rwego nk'ugwa, ariko urazi ko bamwita gukora amahiti, urashitse ari ubwa mbere, wewe wabonye kwakira gute? Yarakwishimiye? First of all nitwaye tuzinanye, bari bazanye na Melody yambwiye ati ni petit frère kandi anabijua sana, and then tumaze kujayo, kuko yaradoye rendez-vous ya mbere ya mardi irapfa, hama tujayo samedi kandi ariho twakoze. Akinyumva yaratangaye ukuntu nakoze, ari rya mbere nje muri studio, aramubaza Melody ati umwana nuwa hehe gutari bwamuzane nga n'ibiki, amubwira ati ni petit frère umukanyosha n'ibiki. And then urumva yaratangaye ukuntu nariko dinze Melana umwanya n'ibiki, urumva yanakiriye neza sana, gushika n'ubu niwe dukorana cyane antuka. Okay, murakoranye indirimbo yitwa Melana. Je ari kiganiro nakurikiranye Kori yakoze ku yindi media, avuga ati je vraiment ukuntu Berry Music aje gukora indirimbo naratangaye sana muri je. Naje ntavyo namuhana umuntu nyene wamengo ari adapta sana kuri ivyo bintu. Uyu maze kumva umuproducer nkujya agutapa yumva ari fieri gukorana na wewe biguha izihe nguvu mu bijanye n'umuziki? Birabe nguvu kubera ugera umuntu afite experience nini ikunduta cyane. Sasa urumva arumva le vrai talent n'ibiki, ko atari umuntu yigirisha, akumva ko ni updating kuri style zose, so urumva
niteka kuri jewe nimba nyiyumvira kwico nka grand frère ego abantu bahava bibaza ati ariko aratubesha si Beri Music turi kumwe bacishirize ko Merana kuko ariko yo ntudubipe kuko yo ni gwawe ina bifi kuri Kidumu atubesha Girl, you're fine, 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 so fine. So nice, your baby, when you dance, 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 oh mommy. Girl, you're fine, 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 so fine. So nice, your baby, when you dance, 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 oh mama. Urumukobwa mwiza pe sinubesha nunyumve. Give me chance to be a man. I never make you cry, I swear. Urumuri mwijima uri nyenyeri tazima. Yeah, urumuri mwijima uri nyenyeri tazima. Chikiri gari bwa mere bien. Beri Music ubundi baza nawe ko akurikirana Agaciro TV Burundi baravuga ati uyu muntu vraiment ijwi n'indirimbo byose niwe turi kumwe. Beri uko ukurumvira iyo ndirimbo Merana utarayandika ni gute watoye izina ryayo? Je sinandika kujya kwandika kwika ni ibintu biza gucyo melody amangatora amajambo akaguma mu telefone and then melody numvise bijanye n'iryo zina tu amacanda yita ryajwe nyene gusa urumva nyene ko ryo batitira indirimbo yiwawe inspiration nayo kwandika iyo ndirimbo inspiration birazko nyene hari igihe usanga mbyutse mu gatondo kumva biriko biraza buke sorry atangura kuzama melody bikaza genda biraza buke ugasanga indirimbo ndayitoye yose umustar nahera. Yego tureke guteba cyane turagiye indirimbo iragira fatishije mu Burundi hasanzwe hariho amakonfri y'aba journaliste aba DJ ku baririmbyi ariko ntivyahuye niyo ndirimbo wewe uravugijwe mu maklabu ku maradio indirimbo irasirikira shitse mu bantu wavyakiriye gute? Navyakiriye neza kuko habaye byinshi birenze ibyo niyumvira so umba yo n'amateka y'Imana ni ibintu Imana iba yaraguteguriye kuzoca mu nzira nini naho bitari byoroshe kugushika ku ndirimbo imwe kugira ucumenyekana maybe igihugu cyose sinzi uko sindatembera igihugu cyose urumva n'ubuntu bw'Imana gusa niko navuga. Amen. Hama tureke guteba cyane kuri iyo ndirimbo ariko ngenda kubagije ku ikibazo kimwe wagiye urabeshwa n'abantu irateba gusohoka uvuga ati kubijanye na video uyifitiye yihe plan nka Beri Music uza ati iyi ndirimbo yaramvanya hinshikana handi hantu ni yihe plan uyifitiye kubijanye n'amasanamu? Guess ndayiheba amasanamu yayo tuko turagerageza kuyakora na equipe dukorana muga tufite indi projet abantu bazoyibona sinkunda kuvuga ibintu by'iwanje nkunda ko biza hamuka bibona hama wowe gacuvuga rero. Urakoze cyane indirimbo irahejeje gufatisha urabona ko iraguha isukari hirya no hino baraguhamagaje uranyarutse urakoze yindi Angelina byagenze gute kugira usubire kwa Kore? Kwa Kore irumva niyo kwa kundi nakubwira twumvikanye twahuje donc niko navuga mugabo turamaze gukorana na Trick on the Beat ndafise indirimbo zibiri umba si kwa Kore gusa tumaze guhuza ni juste gahunda gusa yo kuzisohora ni itaberagera ariko muri no mwenda cari kwa Kore gatoya. Ego Angelina iraje uko wabonye wafatishije kuri Merana Angelina ubibona gute? Shaje rero umva mbona yarafatishije mugabo ni were wombwira kuko ni uzurabibona nibiki kuko je ndabibona muri telefone ariko sinsirikira ngo ndabe feedback y'abantu nawe uravye ni nziza ubwo rero nkawe nkundi muntu atari jewe nimbwira ubona gute? Jewe muri make novuga ivyo bintu uri kurakora mu bijanye n'umuziki ndundi ni ibintu zineza bikurimwo kuko wumvise Merano kumva Angelina vre murumva ati uwo muntu ni wawe ndi nyene yaje ariko ndafise kindi kibazo gitoyi ni gute
ugerageza gufatanya ivyo bintu byo kuririmba n'ibintu bijanye no kwidandaza wewe nyene kuko si ibintu byo kunyegeza muri kino gisagara ca Bujumbura imba ari ikintu kibonetse Beri Music abarimo bigenda gute? Nigashaka navuga ni ya myaka kuva muri 2013 gushika ubu nagiye ndiga ibintu byinshi ku baririmbyi b'abarundi ndetse n'abari hanze cyane abari hanze abandi muri East Africa muri Africa nkara ukuntu bidandaza umva nabigiye ko byinshi muzogenda murabona buke Imana yaranshoboje bimwe ndagerageza kubyiga ndabishobora urumva c'est bien ego Angelina yagiye itandukanye cyane na Merana bivanye n'ukuntu wayishize kuri account yawe ya YouTube yo yaje ifise ikintu twokwita ko ego ni ide yavuye he? Ni za creation nyine nakubwira mbona donc nagiye ndiga hariya na hariya so umva kaya kantu nibaza ko ndi muri bake bamaze kugakora nga sinzi ariko sinzi ko harunda amaze kugakora mwe nakagi ego nta ngorane iragiye ku mugaragaro abantu barayakiriye mbega ijya video lyrics izoguma rijya nyene canke twitege official yayo nyene ni babandanye bankurikirana kuri YouTube. Urakoze cyane Beri sinovuga menshi kuri ibyo bintu bijanye n'urugendo rw'umuziki ariko nagenda kwibutsa ndagusubiza inyuma gatoya 2018 2018 ngaha muri industry y'umuziki w'u Burundi haraje ugwaruka ruza ruriko rurakora nkuko namwebwe urugwaruka rw'ubu ruriko rurakora abamenyesha makuru baragira ico babafashije barabapusa vraiment ariko muri 2020 ntabo tubona abo ndiko ndavuga ni ba Arnovich Terajyaka from Rumonge ba Madiba da Classic ushireko no mupeti wo munyakabiga Obelix ugo gwarukura gwibuka ingene gwaje rukora ariko urabona kumengo ubu abajournaliste mengo baracitse intege ivyo babafashe mengo ntabwo bufise ko namwe bizohava bigenda nkuko je ntabwo bamfise kuko umuntu wese bugiyagira inzira yiwe so Imana ibifise ibintu byagupangiye maybe ko bo bafise ibindi bintu Imana yabapangiye bizogenda ukundi kuntu so urumva je naje byagenda uko azoba ari imipango y'Imana urumva sinobiharira nigiye kuri kurategura none mu nzira yawe muziki kugira ntumere nk'ugo rundi gwaruka kuko nabwo gwaje rukora nkuko muri ko murakora sinovuga ngo hari ikintu do special nzokora kubaruta ni juste gucrea kuririmba indirimbo nziza no kuraba ica abantu bashaka pana ico wewe ushaka so ego ugo gwaruka gwaraje ruragenda namwe muraje ariko uravuga ati je ntabwo bamfise mbega ururundi gwaruka muri ko tuvuga ko ari generation yiwawe ni giki ubigira ko canke ni giki wobahanura kugira mwitandukanye n'ugo rundi gwaruka gwaje rukanyeruka kuzima boje naco mbona mfise no baharura kuko dutanguriye rimwe urumva ngiye ko ndabahanura no ndiko ndababesha kuko naje nta experience nini ndagira so tubandanye dukora gusa neza nkuko turiko turabikora ego Beri Music turavye ku rugendo rw'umuziki urimwo hariho aha mu Burundi amazina tuvuga ko mengo yaramaze gufatisha muri uwo muziki w'u Burundi iyo bavuze umuziki w'u Burundi abo bantu mengo baratangura guseruka wewe nk'abantu batanguye kuririmba wavuze ko hasubamwe indirimbo za Kidumu ariko hariho nabandi nta muririmbyi w'umurundi yigeza kwinspira kugira wumve kumengo tujya mu ntarabizi nkoze nkuko abikora nanje noshikaho ageze navuze ko ari benshi sinavuga ngo numwe canke babiri canke batatu urumva ni benshi narabiye ko kuva nkiri umwana so urumva sinobavuga bose ngo ndabamare nk'ubu iyo bavuze ati MB data nkawe nka Beri Music uri muri urugwaruka ruko ravuka mu muziki uca wumva iki utahura iki mu bijanye n'umuziki w'u Burundi muririmbyi w'umurundi nawe nyene novuga ko tagiye kinini cyane amaze sinzi ariko nimba nihenzo rankosora hama
akora neza avyifatamo neza nico ndamumbago. Urakoze cyane. Iyo bavuze ati Big Fizzo we nka Berry Music wumvike mu muziki w'u Burundi? Umuririmbyi w'umurundi nyene ankuriye, maze gukora byinshi, ntarakora, no mwigira ko maybe wakera urumva ankuriye amaze imyaka myinshi, nuko nico navuga. Iyo muhuye hari amasanamu ahora asirikira, iyo muramukanije wese tumaze guhura rimwe urumva ni sanamu imwe. Ya sanamu yiri kwirasirikira wiyumva gute we? Ni bien, yerekana ko ashima ibyo nkora canke amaze kubona ibyo nkora, urumva ni byiza. N'umuntu ankuriye amaze imyaka myinshi, maybe nk'iyo noba mfise y'amavuko, urumva niteka kuri jewe. Yego turavye kuri rya sanamu hari icubahiro kana kaguhaye mu kukuramutsa. Byaravugishije abantu benshi ngaha mu gisagara. Wewe nka Berry Music wumvise ibyo byagiye biravugwa kuri rya sanamu, wewe ingene wabitahuye n'ingene waciye umufata, wiyumva gute nyene utagize icuhisha? Je mu bisanzwe nagiye kumuramutsa nyene ndamuha icubahiro ciwe afise, hama nsanga nawe yakimpaye, urumva ni ibintu ntiworekana nawe kunezerwa kiretse atamutima ugira. Urakoze cyane Berry Music. Reka tureke kunyoteza abantu no kuri Angelina naho nyene wacishirize ko gatoyi kugira wumve ko no musi twaramutse tukugendera, sivyo none? Akaje umugani kameze neza. Ngorane baragutahura. Mumbabarire. Baby don't leave me alone. You do me nice, you got me in the mood. I like your body when you move. Everything fine, you look so good. Kumbunuche uteye nk'umukobwa wa Mandela. Oyu urarenze sinoisha biboneka. I love you biggie like that. When you come around you give me some vibe. I love you biggie like that. Ubonye nkacamera neza. Urakoze cyane. Beri mu bijanye no kwandika viewer wavuze ati si vya bintu tori karamu ni urupapuro canke ikaye go wandikemo, ni ibintu umva biduga amajambo agasikara mu telefone. Nagenda kubaze kumengo mu bintu bijanye no kwandika we icongereza kiraduga cyane gose, numva kumengo urazimba abarundi gute? Ndabazimba ahubwo ndiko ndagerageza kugira batera imbere, tube update. So urumva kuko urinzi kirundi gusa ni byiza, turi mu Burundi ariko hari abantu batakumva, rero ingenzi nyinshi ziza abanyamahanga turetse n'abaza n'abari hanze y'igihugu, mu Uganda, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, hehe ashobora kumva indirimbo yawe maybe ntiyumve kirundi muga kumva ibindi akumva. Cyo gituma ngerageza kugira indirimbo yoroshe gufata muga kame birimwe amajambo yumvikana kwa harimo n'icongo, kuko ushizemwe parti zose icyongereza, igiswahili n'ikirundi, mwe yose agira parti yumvamwo gwiwe. Ico gituma urakoze cyane kuri ico kintu uri kuratusigurira mu bijanye n'imyandikire yiwawe. Nagira mbaze rero iki gikurikira mu bijanye n'uburyo, ndazi ni ikintu gihanze umuziki w'u Burundi ngaha, nta management nimwe irakwegera ngo ikubaze yuko mwohuza ivyiyumviro mugakorana? Ziramaze kuza si nyinshi, ariko mugabo ibintu bya management sindabikunda muri uno mwanya. Sinumva ko byonyorohereza gukorera kuri gahunda zanje, kuko buryo umuntu aje akakugira donc nk'umukozi wiwe akorera kuri gahunda ziwe, hari ibintu bimwe bikubloka, surtout nkatwe ariho tugitangura. So je ndagerageza gukora c'est equipe dukorana, turagerageza gukora ibyo dushoboye buke kugira tubandanye turi muri industry n'ibiki. Mugabo urumva ibyo bintu bya management hari ibintu bimwe bikubloka bitari bikenewe, donc cyo gituma ata need mfise yo gukorana muri uno mwanya na management, maybe mu bihe bindi bizokurikira. Yego imba atari banga izo management zimaze kukwegera bavuze ati si nyinshi ndazi wazibwira rimwe abarundi nizi ni banga rero bakubwiye mushe bigira ibanga
je ndabigira ibanga. Nibaza yuko kitoba ikibazo kirekire kuri ico kintu. Hari gizo management tuzozimenya na twazishitsemo bakatubwira ati ujya mutipe twaramurondeye aratugara ko nyene. Nabagaye ko nababwije ukuri. Rero mbukuri ari ukugara ko sinzi ariko oya ntacu reka tubandanye uvuze ati je ndafise team yuwanje dukorana. Mbe iyo team isanzwe yitwa gute? Berry Music Team nyene. Ko nyene Berry Music Team. Ndayirongoye. Ayirongoye ntabyo kwirongora. Ahubwo nibo bandongoye. Musanzwe mufashanya mu bijanye n'uburyo byose nibo bakomenya. Uburyo turacanga tukaraba hakenewe iki ibyo tutashoboye kuronka tukagenda tugasaba ari abaduha n'abataduha urumva biriko biraza ariko bukebuke vraiment ndashima aho nari siho nduno munsi. Yego urakoze cyane n'abaririmbyi bake batagira amatima muri kino gihe kuko ikibazo c'uburyo n'ibindi bintu ariko nagenda kubaze ni team yuwawe ngene muri ko murakorana ubona uvyishimiye cyane kuko n'abantu bitanga ataho veni biteze muri no mwanya kuko barazi yo turiko turaca barazi indoto ziwanje turazisangiye nabo nyene n'abantu bakunda kubona ntera imbere canke umuziki w'Uburundi utera imbere. Urakoze cyane nagira ngaruke kuri iki kintu mbega Berry Music nk'abafanzi biwe bamukurikirana bitege collabo atari indirimbo yiwe ari wenyene ryari. So sinzi ariko muri no mwaka nta gahunda mfise gukora collabo. So sinibaza maybe haje ubundi akayinsaba mugabo nzotangura umwaka uza gutanga amakolabo kuko muri no mwaka nafise gahunda yo kubanza kwerekana ico nshoboye. Uravuze neza ko muri uyu mwaka ata gahunda na nto yufise yo gukora collabo kiretse uwo kurondera. Nawe nyene navuze mu mwaka uza. Yego nagenda kubaze yuko muri gahunda ziwawe bitegeye indirimbo ryane. Navuze babandaye bankurikirana gusa. Subscribe kuri YouTube, banfollowing kuri Facebook Berry Music na Instagram Berry Music 98 canke 98 na YouTube nuko nyene Berry Music 98. Ariko uwo bibira kabanga n'imiburiro akababwira ati muri no misi hari ikintu ndiko ndakora. Hama bihindutse nawe urapanga Imana igapangura bacaho guma warindiriye uwo munsi. Rega abantu baramenya ingene uwo managinga niwo batwara niwo umenye ivyo bakunda niwo umenye ivyo banka urashobora kuvuga ati hari ikintu ndiko ndakora mu kirindi bakirindire kugeza aho kizosoke kiriko kirakorerwa he kwakori nyene ico kizokurikira. Berry sinovuga menshi cyane ngo ndakurambire reka ndagushimire ku mwanya duhaye kana ndagushimire ku bibazo mbajije. Gira rero ikintu ubwiye abari ko bagukurikirana ni Agaciro TV Burundi. Banze ndabashimire nshimire mwebwe kwanza kubona mwigoye mugashika hano ndazi nibyoroshe. Nshimire n'abakunzi b'umuziki ndundi babandanye bawushigikira nshimire n'abakunzi banje babandanye banshigikira banyereka urukundo nk'ubwo banyereka. Bakore subscribe kuri YouTube channel yanje nkuko nabivuze banfollowing ku ma platform yanje yose. Bafollowing namwe bakore subscribe kuri YouTube channel yanyu kugira namwe mubandanye mutera imbere Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane.